ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12:30 mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Tabahaye mwiriwe n'ikaze abakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Kuri no tariki amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kugwanya umugera wa sida. Abagendana uwo mugera mu Burundi baratabaza ko bafise ingorane zo kuronka imiti mu gihe amashiramwe mpuzamakungu yafasha kugwanya uwo mugera yahagaritse imfashanyo. Batubwiye ati tariki batwandikiye zo kugenda zirenze nta miti tuzoronka, vy'imiti none tubuze twicara aho tukatekana. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi zandutana Nyarugusu muri Tanzania zigiye gutahukanwa nk'uko userukira hasere mu Burundi abivuga. Mu Rwanda umuryango rwa Mereke wiyemeje kugwanya mabi akorerwa ibitsina vyomi uravuga ku ruhara rw'abagabo n'abahungu mu muryango. Tubafitiye n'ikiganiro c'inkino, aya makuru ahagarikiwe na Prime Ndikumagenge. Idoni Devyo byasene mu kanya Prudence Ngiyumva aje kudushikiriza yavugwa ku isi. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi ryasabye ko haboneka inkingo zo kugabanya ibiro mu buryo bugari kandi bubereye, rivuga ko bishobora kuba inzira nshya yo kurwanya icyorezo cy'umubyibuho ukabije. Mu mirongo ya mbere ngenderwaho ya OMS, ubuvuzi bw'inshinge nka Mounjaro na Ozempic, OMS iretanga inama yo gukoresha ubwo buvuzi bw'igihe kirekire bw'umubyibuho ukabije biri kumwe no kurya indyo irimo intungamubiri zikwiye ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri. OMS kandi ivuga ko iboneka ry'izi nshinge ari imbogamizi ikomeye ndetse ko abantu bari munsi y'umwe mu 10 bashobora kungukira muri izi nshinge aribo bazibona. Abantu barenga miliyari ku isi bafite umubyibuho ukabije. Abarokotse bamaze guhunga ifatwa rya El Fasher mu karere ka Darfur muri Sudan batanze ubuhamya buteye ubwoba bw'amarorerwa bakorewe n'abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces. Abantu bikinze mu nkambi iri ku butaka bugenzurwa n'igisirikare mu majyaruguru ya Sudan babwiye BBC ku bwicanyi bukozwe muri rusange ndetse n'ibyaha bishingiye ku gitsina. Inkuru ya Barbara Plate Asha murayizwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Abantu bavuye mu nkambi bavuze ukuntu bashoboye guhunga umujyi wa El Fasher mu buryo buteye ubwoba ndetse n'ibikorwa by'ubunyamaswa bakorewe kuri za bariyeri zinyanyagiye hirya no hino mu mujyi. Bavuga ko ubwo bahungaga bagiye babona imirambo irunze ku mihanda ndetse ko no mu ntambara yo gufata uyu mujyi abarwanyi ba RSF barasaga ku bantu mu kivunge. Hari amakuru menshi avuga ko abagabo bagiye bakurwa mu modoka bakekwaho gushyigikira igisirikare cya leta ndetse ko bamwe muri bo bishwe abandi bakajyanwa hatazwi. Bavuga kandi ko habayeho gusambanya abagore ku gahato kandi ko byakozwe ku bwinshi. Ubu bwicanyi bw'ubugome budasanzwe bwamaganywe n'amahanga. Umuvugizi w'abarwanyi ba RSF yabwiye BBC ko uyu mutwe uzakurikirana umurwanyi wese uzagaragaraho imyitwarire mibi, ariko ahakana ubugizi bwa nabi bukorewe abasivile ku buryo bwateguwe. Abarokotse ibikorwa by'ubutabazi, abakora mu bikorwa by'ubutabazi muri Indonesia bari kugerageza kugera ku barokotse imyuzure ikomeye yarigishije ibice byinshi by'ikirwa cya Sumatra. Umubare w'abapfuye wazamutse ugera kuri 600, aho imirambo iri gusangwa yashyinguwe munsi y'ibyondo. Abantu barenga 570 bakuwe mu byabo, none ubu bari kuba mu mazu y'agateganyo. Bamwe mu barokotse mu ntara ya Aceh baravuga ko bamaze iminsi 2 cyangwa 3 batarya kandi ko hari n'amakuru y'ubusahuzi. Mu gihe amariba rero yarengewe n'ibyondo, benshi bagowe no kubona amazi meza. Perezida wa Indonesia Prabowo Subianto ari ku gitutu gikomeye cyo gutangaza ibihe bidasanzwe mu gihugu cyose. Aya ni amakuru ya BBC. Umunyapolitiki utavuga rumwe na leta muri Cameroon washyigikiye Issa Chiroma Bakari wahanganaga na Perezida Paul Biya wari ku butegetsi mu gihe kirekire kurusha abandi mu matora yo mu kwezi kwa 10 yapfiriye muri gereza. Umuvugizi w'umuryango we aravuga ko Anisete Aikane yapfuye kuri uyu wa mbere nubwo amakuru y'urupfu rwe atarasobanuka. Yatawe muri yombi mu myigaragambyo yakurikiye amatora kandi yari yarashinjwe guhangara leta ndetse no guhamagarira abantu kugumuka, ibirego yahakanye. Bwana Chiroma yahungiye muri Gambia kubera umutekano we nyuma y'amatora. Avuga ko amatora yibwe kugira ngo Perezida Paul Biya w'imyaka 92 ahabwe manda ya 8. Perezida Zelensky wa Ukraine yavuze ko hari ibibazo bikomeye bigomba gukemurwa mu gihe ibiganiro bikomeye
byo kurangiza intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya bikomeje. Zelensky ari Paris mu Bufaransa mu nama na Perezida Emmanuel Macron mu buryo bwo kugerageza kubona ubufasha bw'ibihugu by'Uburayi. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine bananiwe gukemura ibibazo biri mu masezerano mu biganiro bagize ejo hashize ku cyumweru. Umunyamakuru wa BBC Hugh Schofield uri Paris aravuga ko Perezida Zelensky ari mu bibazo bikomeye. Inkuru ye murayumva mu ijwi rya Sireka Muhawe nayo. Ari ku gitutu mu bya gisirikare, muri diplomasi no mu bya politike. Urusiya bwo burakomeje mu bya politike, turabizi ko biri ku mwanya uteye isoni. Binajyana n'isezera ry'umugaba mukuru w'ingabo ze Andrea Mark ku byaha bya ruswaze. Muri diplomasi hari ukumva ko gahunda nyakuri zamurenze bitakiri mu biganza bye. None niba yaje kureba Perezida Macron, umufatanya bikorwa we ukomeye i Burayi, no kugira ngo yiyumve ko afite umushyigikiye kandi wamugerera kure, abantu bamuhuza kandi bamuvugira mu gushyira igitutu ku banyamerika, maze ubuyobozi bwaho ntibwiharire ibintu byose. Abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangaje ko harangiye icyorezo cya Ebola giheruka mu gihugu. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubuzima rwavuze ko habaye ubwandu 53 bwemejwe, muri bwo abantu 45 bakaba barapfuye. Iki ni icyorezo cya 16 cya Ebola muri Kongo kuva iyi virusi yahatahurwa bwa mbere mu myaka ikabakaba 54. Urakoze Perezida Nsengiyumva kuri aya makuru cyo kudushikiriza. Nari mfite ikibazo cyo kutabyara, ariko nyuma y'ubuvuzi gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania, nabashishikariza kuza namwe akabakuraho. Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye, kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, nyabingi ndetse n'ibindi. Abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kurogwa, nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ukomoka muri Tanzania, aramfasha ndakira, none ubu ndi umusore agenda nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHR, dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 078795 Amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu Burundi. Leta yifatanyije n'amakungu guhimbaza umunsi wahariwe kugwanya umugera wa sida. Uyu munsi ushitse mu gihe amashirahamwe afasha mu kugwanya uwo mugera yahagaritse imfashanyo yaha leta n'amashirahamwe imbere mu gihugu. Abagendana sida ubu barafise ingorane zo kuronka imiti n'ubundi bufasha. Amashirahamwe yo mu Burundi afasha mu kugwanya sida ntiyorohewe mu gukora, mu gihe avuga ko ubu ugwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 ariko rubangamiwe no kwandura uwo mugera wa sida. Ni inkuru ya Patrick Waso i Bujumbura. Kuva imfashanyo y'ikiga ca Amerika kijejwe iterambere ku isi USAID zihagaritswe gutangwa, Uburundi ni kimwe mu bihugu vyagizweko ingaruka. Bamwe mu bafise ivyago vyinshi byo kwandura umugera wa sida n'abafati ivyayuramutwe bakoresheje inshinge. Umunyabanga shingwa bikorwa w'ishiramwe ry'abahoze bafata ivyayuramutwe mu Burundi avuga ko bataronse abandi bantu babafasha, ibintu bigiye kugorana cyane. Eric Nsengiyumva avuga ko babandanya badodora ahashoboka naho bitoroshe. Ubu twahinduwe n'ingendo, turiko twandikira amashirahamwe asanzwe ajejwe ubudandaji ngaha mu Burundi, bita mu Gifaransa le secteur privé, kugira turabo bantu ko boza bagasahiriza, nabo badaje gusahiriza. Turabona yuko ejo canke hirya y'ejo ibiyangara bizoyangara. Umugera wa sida uracahari, kandi uwo mugera wa sida ikibabaje nuko uri muri iyo migwi y'abasanzwe bakoresha ibiyayuramutwe, abagenda n'abagabo benshi canke abagabo basuzise n'abandi bagabo n'indi migwi itandukanye. Iyo migwi nibangame muri umwanya, no kuvuga hatabonetse abantu baza gufasha no kuri Uburundi bashobora gusubira inyuma igihe bateye intambwe. Uwundi mugwi w'abafise ivyago byo kwandura umugera wa sida n'abadandaza umubiri. Umwe muri bo we aza yamaze kwandura uwo mugera, avuga ko kuronka imiti ubu bitoroshe. Iyongera ko avuga ko bagenzi biwe bahitanwa n'uwo mugera kubera kubura imiti canke ubundi bufasha. Batubwiye ati tariki batwandikiye zo kugenda zirenze nta miti tuzoronka, vy'imiti none tubuze twicara aho tukatekana
kubera nta handi twikura tutagiye kwa muganga. Icyo dusaba niko bodufashe nyine tukaza turaronka umuti kubera ni benshi bopfa. Jeanne Gapia umwe mu mboneza mu kugwanya umugera wa sida akaba narongoye n'ishirahamwe ANSS Santé Plus rifasha mu kugwanya uwo mugera, ahamagarira ababishoboye mu kugwiza inyigisho kuko ubu abandura ku bwinshi uwo mugera wa sida arugwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24. Birateye ubwo dusubire twigishe, nimugende murabe nta gicapo na kimwe kikivuga sida mwibarabara, nta ukivuga ko sida icica, nta ukivuga ko sida ikiriho, na cyane cyane ntihagire abasubira kugira ubugeni n'imigambi yo kwibaruka ngo bibaruka abana bagenda n'umugera. Umugera wa sida niyo ndwara igira kabiri mu guhitana abantu benshi mu Burundi inyuma y'indwara ya malaria nkuko ibiharuro biva mu bushikanganje bw'amagara y'abantu bivyerekana. Uyu munsi rero ukaba wahimbarijwe muri komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura ku Civugo, duhangane n'intambamyi turandura n'imizi umugera wa sida. I Bujumbura, Patrick Waso. Urakoze Patrick Waso. Tukiri kuri iyo nkuru nyene ariko tuyifatiye mu Rwanda, ihuriro ry'amashirahamwe nyarwanda y'abagendana umugera wa sida RRP+ riributsa abantu bose kuwirinda no kwipimisha kugira ngo bamenye ingene amagara yabo yifashe. Mu Rwanda ibiharuro bitangwa n'ikigo cy'igihugu cita ku buzima RBC vyerekana ko mu 2023 abanduye sida barenga 200,000. Ni nkuru mushikirizwa na Anne Marie niwe mwiza. Dr. Deo Mutambuka ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera sida. Uyu muyobozi avuga ko mu bikorwa byabo bya buri munsi bakurikirana abarenga 160 bafite virusi itera sida hirya no hino mu gihugu, aho baba hafi umunsi ku wundi. Aratubwira icyo uyu munsi uvuze kuri bo ndetse n'icyo bafasha abagize ibyago byo kwandura iyi virusi. Ni umunsi twongera kwibuka abagize ibyago bakapfa bazize virusi itera sida. Nko mu mibare hano muri RP+ dukurikirana hejuru ya 74 by'abafite virusi itera sida mu gihugu hose. Nubwo u Rwanda rwamaze kugera ku ntego y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya virusi itera sida ariyo 95, Dr. Deo Mutambuka aragaragaza ko bahangayikijwe n'ubwandu bushya burimo kwiyongera mu rubyiruko, kuko muri 3% by'ubwo bwandu urubyiruko rwonyine rwihariyemo 30%. Imibare ikigaragara nuko hejuru ya 30% y'ubwandu bushya bugaragara mu rubyiruko, rero birahangayikishije. Nimba tumaze kugira amahirwe igihugu cyacu kikaba kimaze kwesa umuhigo washyizweho n'umuryango mpuzamahanga wa UNAIDS 95, bigaragara yuko tumaze kuzirenga tugeze kuri 98 na 96. Icyo bivuze nuko 95 y'abafite virusi itera sida bazi uko bahagaze, hejuru ya 95 y'abazi uko bahagaze bari ku miti, kandi noneho 95 bamaze kugabanya ingano ya virusi mu maraso ku kigero gishimishije ku buryo batakwirakwiza virusi itera sida. Mu gihe twateguraga iyi nkuru twashatse inzego z'ubuzima mu Rwanda ntitwazibona, ariko umuyobozi ushinzwe kurwanya sida muri RBC Dr. Basile Ikuzo yemereye ikinyamakuru Igihe ko ubu bwandu bushya koko bwiganje mu rubyiruko, ariko yongeraho ko abanduraga bagabanutse ugereranyije no mu myaka 10 ishize. Mu gusobanura impamvu zituma ubwandu bushya bwiyongera mu rubyiruko, Dr. Deo Mutambuka yabivuze muri aya magambo. Icyambere ni amakuru adahagije abantu baba bafite. Icya kabiri ni amakuru bahabwa aho bayakura hatizewe. Icyo bishatse kuvuga nuko kureba uko umuntu runaka uko ameze uko abayeho utazi imimerere n'imigirire ye naho kuri ubushobozi, ugasanga abantu barashukwa no kureba uko abandi bahagaze. Ikindi ukabona yuko nyine aba bajene ntabwo ubuzima babutekerezaho cyane, nicyo kintu gihambaye. Ugasanga harimo ubusinzi bukabije, ugasanga harimo ibiyobyabwenge. Ibyo byose rero tubibonamo nk'impamvu bwite zituma ubwandu bwiyongera mu rubyiruko no kutiyakira uko abantu babayeho mu buzima. Kugeza ubu nta muti cyangwa urukingo bya virusi itera sida byari byaboneka. Cyakora herutse gutangazwa umuti wa Lenacapavir uzajya ufatwa rimwe mu mezi 6 ukarinda kwandura virusi itera sida cyangwa se kuyanduza, ukanasimbura ibinini byafatwaga buri munsi bigabanya ubukana bwa virusi itera sida. Anne Marie niwe mwiza, BBC Gahuza Miryango i Nairobi. Urakoze Anne Marie niwe mwiza. Ni 10:44 muri studio za BBC London, 10:44 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato.
kuva ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12 mu 2025 radio BBC gahuza miryango izotangura gusamiranira mu gisagara ca Nairobi muri Kenya. Ntutangwe gukurikirana ibiganiro ukunda bya BBC gahuza miryango kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no ku rubuga rwacu rwa Facebook BBC News gahuza. BBC gahuza miryango iri kumwe nawe. Tugume mu karere, impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zigiye gutahukanwa ku buryo inkambi zabo zibiri zanduta na Nyarugusu zizoba zugawe mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka uza. Iyo ngingo yumvikanywe ko na Tanzania, Uburundi n'ishami rya ONU riraba impunzi HCR mu nama yabahuje i Dar es Salaam mu mpera z'indwi iheze. Iyo ngingo ariko yashitswe ko mu gihe hari abategetsi mu Burundi bashikirije amakenga ko uburyo bwo kwakira izo mpunzi bwogorana hamwe burungikwa ku murindi munini. Zimwe muri izo mpunzi nazo zivuga ko leta ya Tanzania ishaka kuzicura ku nguvu. Igihugu ca Tanzania kirimwe impunzi z'abarundi zirenga 100,000. Twavuganye n'userukira HCR mu Burundi Brigitte Eno Mbanza kumubaza ibikuru bikuru vyavuye muri iyo nama. On s'est accordé que on va la Tanzanie. Twumvikanye na bagenzi bacu ba HCR bakorera muri Tanzania ko buri cyumweru hazajya hataha abantu barenga 3,000. 3000 personnes par semaine. Mbega Burundi burafise uburyo bukwiye bwo kwakira ico gitigiri ko hari inzego zimwe zo mu Burundi nka CNDH bavuze ko Burundi budashobora kwakira 3,000 vy'impunzi mu ndwimwe. Les moyens justement sont à considérer. Ubushobozi nyine no kubushakira hamwe, hari guverinoma yego ariko hari n'umuryango mpuzamahanga ishami rya ONU ryita ku mpunzi ndetse n'abari mu nzego zishinzwe iterambere bafasha muri icyo gikorwa. Murabizi subwa mbere impunzi zitahuka kuva mu 2017 nibwo twatangiye gucyura aba bantu dufatanije. Kuva icyo gihe abamaze gutaha mu Burundi barenga 266. Kuva uyu mwaka watangira bwo tumaze kwakira abarundi 13,000 bamaze gutaha. Ni igikorwa rero kizakomeza, umuryango mpuzamahanga uzobandanya gufasha Burundi aho bikenewe bitewe n'ubushobozi buzaba buhari. Bamwe mu mpunzi bavuga ko bariko baratahukanwa ku nguvu. Mbega kuri iyo myidogo hari uburyo HCR yategekanyije ko kubaronderera igihugu ca gatatu gishobora kubakira? Mais des interviews individuelles avec les réfugiés. Yego, ubwo impunzi zaganirizwaga buri umwe ku giti cye kuki bakiri muri Tanzania cyangwa se kuki badashobora gutaha ubu, batubwiye byinshi bitandukanye. Abagera kuri 2 cyangwa se 3% batubwiye ko biteguye gutaha ako kanya. De ceux qui ont dit qu'ils sont prêts à rentrer maintenant. Mais les autres ils avaient. Ariko hari abandi babanje gutanga impamvu cyane cyane izijyanye n'ubutunzi badashaka gutaha ubu. Ariko izo mvo zose kuri benshi ntizituma bakomeza kugira uburenganzira bwo kwitwa impunzi, kuko impamvu zijyanye n'ubutunzi ntiziba muzemerera abantu guhabwa ubwo burenganzira. Kubw'iyo mpamvu turabashishikariza kwiyandikisha vuba bagataha mu mutekano ndetse n'icyubahiro gikwiye umuntu. Donc le HCR évidemment. Yego, ishami rya ONU ryita ku mpunzi ntirishigikira gushyiraho abantu agahato ngo batahe. Niyo mpamvu dukora uko dushoboye ngo tubaha amakuru akenewe kugira ngo bihitiremo ubwabo gutaha, naho ubundi bigaragaye ko batabishaka icyo gihe hari ikindi cyakorwa. Il y a toujours d'autres options. Uwo yari Brigitte Eno aserukira HCR mu Burundi. Tukiri kuri ico kibazo c'impunzi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko atakundi bogira atari ugutaha mu gihe igihugu cari kibaha indaro cafashe ingingo yo kubarungika iwabo. President Ndayishimiye yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abaserukira ibinyamakuru bitandukanye bikorera mu Burundi. Igihugu kirashaka kugusima mutahe kivuga ngo bakeneye none ugomba bagire gutaka mutahe ntambo ivyo natwe tuba tutini mwitahire igihe n'Imana nta n'umuntu aronderwa n'ubutungane mu mpunzi turi muri Tanzania hano inkozi y'ikiburato ntiyitwa impunzi nicyo gituma twebwe abo iyo biba bishoboka ndazi yuko hari icyo bita tripartite ni ministere de l'intérieur y'iwacu HCR na ministere de l'intérieur y'igihugu cy'abakiriye bama bagira inama ibyo byose bizogorana ubushikiranganji bw'iwacu buzogira icyo bubivuze buzogira icyo bivuze kuko ni inama ibanza kuba y'iyo migwi itatu.
turacari kuri ya misi 16 yahariye kugwanya mabi canke ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa ku isi. Inyuma yo kuraba uko vyifashe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo no mu Burundi mu ndwi iheze, uyu munsi turaja mu Rwanda ahari umwe mu miryango yiyemeje kuyagwanya yitwa Rwamureke. Uwo muryango uri mu bikorwa vyabo ushimikira ku ruhara rw'abagabo n'abahungu. Mu muryango ushinzwe ibikorwa amajyaruguru y'u Rwanda muri uwo muryango ni Ange Silas Niyibizi. Twavuganye atangura kumbwira ihohoterwa gibonekeza mu Rwanda kurusha yandi. Usanga cyane cyane ubu ngubu ihohoterwa rikorerwa ku mutungo, kuko umuntu ari w'igitsina runaka, umugore cyane cyane kuba abuzwa uburenganzira ku mutungo niryo rikunze kugaragara cyane. Abubuzwa gute? Mu Rwanda tuba dufite uburenganzira ku mutungo ndetse icyangombwa kiba cyanditseho abantu bawufatanije babiri, umugore n'umugabo bafite uburenganzira bungana. Ubwo cyo navugaga ni icyangombwa cy'umutungo utimukanwa, ariko mu mafaranga aboneka cyangwa se imitungo abasangiye umutungo bafite, akenshi usanga bigaragara ko abagabo bakoresha umutungo cyane batabanje kujya inama n'abo bashakanye. Nk'uyu mwaka rikorwa muri ko murakora kugira ngo mugire urwo ruhare rwo kubirwanya n'ibyaha. Rwamureke rero ifatanya n'ubuyobozi cyane cyane kuganiriza abantu bahuriye hamwe, ariko tugaragaza cyane uruhare rw'abagabo mu bikorwa twateganije nka football, umupira w'amaguru, ariko twebwe dukeneye cyane abagabo n'abahungu. Kuwa kane twateguye match mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Kibungo, aho hahuriye ama ekipe abiri y'utugari dutandukanye, tugari tubiri tuturuka aho ngaho muri Kibungo. Cyagaragaye habonetse abantu benshi rwose ku kibuga cy'umupira, barakubita baruzura, baza baje kureba iyo football. Ariko twebwe tukaba twateguye hamwe n'ubuyobozi twateganije yuko turi butangiremo ikiganiro. Ntago ari football yubahirizaga amategeko asanzwe, ahubwo twakinaga nka 15 minutes, umupira ugasa nk'uhagarara, tugatambutsa ikiganiro. Ari twebwe abakozi ba Rwamureke ndetse n'abandi bafasha myumvire dufite tuba twarahuguye. Ikiganiro kiri mwiki? Ikiganiro gishishikariza abahungu, abagabo abenshi bari aho ngaho, yuko nabo bagomba kugira uruhare mu gutuma tugira umuryango uzira ihohotera. Inshuro nyinshi ingero zikagaragaza ko kugira ngo umugabo cyangwa se umusore nagaragaze ko ari umugabo koko, usanga rimwe na rimwe akora ibikorwa biubangamira uburenganzira bwa mugenzi we badahuje igitsina. Urugero, iriya mirimo yo mu rugo idahabwa agaciro, aho umugore bigaragara ko avunika kandi umugabo kumva ko iyo mirimo ntiyatojwe kuyikora. Baza kubona ko ni ihohotera, nabyo biba bigaragara ko uburenganzira bwakoreshejwe ku buryo butangana. Abanye babyumva? Barabyumva, uretse ko nyine bitewe n'imyumvire uva n'ibintu baba baratojwe bakiri hashize imyaka myinshi. Harimo ababyumva, harimo n'abatabyumva, abandi n'urugendo. Ubundi tuvuga ko ari urugendo. Uwo yari Ange Silas Niyibizi ashinzwe ibikorwa mu majyaruguru y'u Rwanda mu muryango Rwamureke. Nyuma y'imyaka 30 BBC gahuza miryango ikorera i Londres mu Bwongereza yimukiye ku mugaragaro i Nairobi muri Kenya. Ni impinduka ibaye kuko igiye gukorera mu karere k'ibiyaga bigari ku murongo w'iyakure. Zumu turi kumwe na Fele Gakwaya wari umuyobozi w'agateganyo muri BBC gahuza miryango. Fele, mu kiganiro cy'ejo ni mugoroba wabwiye abakurikira BBC ko wari umaze imyaka igera kuri 29 kuri iyi radio. Muri iyo myaka ni ikihe kintu gikomeye uzakomeza wibuka cyagushimishije ukora aka kazi? Nashimishijwe na byinshi, ariko icyo navuga cya mbere mpereye ku itangiriro ni ukuntu twashoboye guhuza imiryango irenga 100,000 nyuma y'amahano yaramaze kuba mu Rwanda muri 1994. Hanyuma tukabona abantu nabo bagiye badutabaza bavuga ko babuza ababo, babuze irengero ryabo. Hanyuma twabaha ijambo babivuga bagahita babona abantu bababonetse. Ikindi cya gatatu kitazamva ku mutima ni ukuntu twavugaga amakuru, noneho amakuru tuvuze abantu bayumva, bigatuma niba bari bateguye ngo gukora ibibi
bakabihagarika kubera ko twavuze cyangwa se twahishuye umugambi mubi byari bigiye gukorwa. Ibyo twagiye tubikura mu bantu batwumva, abakunzi ba BBC bagenda batubwira bati ntabwo mushobora kumva gahuza miryango ibintu irimo irakora muri kano karere, muvuga inkuru uwo mwanya abantu bari bateguye gukora ibintu bibi bigapfa. Icyo kintu rero ntabwo kizamva ku mutima. Ni byinshi ariko ibikomeye cyane numva ari ibyo ngibyo bitatu, kubona dushobora gusigasira ubuzima bw'abantu, guhuza imiryango no gukumira ikibi. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane numva byankuze. Feri, abakuzi ba BBC gahuza miryango bashobora kwibaza bati se ko Feri agiye, aba ikipe usize Nairobi wavuga ko udusize mu maboko meza? Ubundi amaboko Latifa, amaboko avuza umurage mwiza. Umurage rero BBC gahuza miryango ibasigiye ubu ngubu ni radiyo mpuzamahanga ndetse inakorera ku mbuga nkoranyambaga, ikaba ariyo iri ku isonga ubu ngubu mu karere k'ibiyaga bigari. Icyo kintu rero cy'uwo murage ni ikintu gikomeye cyane, cyo ni amaboko, nakita ko ari amaboko abashyigikira. Ubwo ndashaka kuvuga ariko amaradiyo avuga mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari, amaradiyo yo hanze avugira hanze. BBC gahuza miryango kandi ubu ngubu ikaba irimo iranaboneka ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ni ibintu tutatangiye dufite, biduha uburyo bwo gukurura abandi bantu bashobora kutwumva no kutubona, noneho bigatuma noneho dushobora kugera ku bantu benshi cyane. Ayo n'ayandi maboko, kubona mushobora kugira abantu babumva bari hirya no hino. Ikindi cya gatatu, hari abafite inararibonye musigaranye, kandi noneho hari n'amaraso mashyashya nkawe Latifa, utuzaniye amaraso mashyashya, hari ubumenyi ufite. Ibyo byose rero ni amaboko mugiye gushyira hamwe akazabyaramo umusaruro ukomeye. Yego, hano muri studio za BBC gahuza miryango i Nairobi turi kumwe na Dina Gahamanyi. Dina, nk'umuntu urambiye muri uyu murimo dukora w'itangazamakuru, niki wakwizeza abakurikira BBC gahuza miryango? Urakoze Latifa, ni byinshi twabizeza abakurikirana BBC gahuza miryango. Turabizeza yuko tuzabaha amakuru meza nshaka kuvuga nuko ari amakuru asesenguye, amakuru atagira habogamiye, amakuru acukumbuwe muri rusange, kandi amakuru yoroshye kugira ngo umuntu ayakurikirane. Nk'ikipe nshya y'abanyamakuru tuje turamaraso mashya nk'uko Feli yaramaze kubikomozaho, ese mwiteguye gute kuzahangana n'ibibazo n'ingorane bishobora kuba byatubaho nk'amaraso mashya ni Nairobi? Mu by'ukuri ndibaza yuko nta bibazo bikomeye muzagira. Ibibazo umuntu ari we wese yagira, yaba mutoya yaba mukuru, ni ukuvuga ngo ni ibibazo wenda by'ubuzima bisanzwe, ariko mu byerekeranye umwuga nta kibazo rwose muzagira, ahubwo murisanga. Hano muziga ibintu byinshi kandi muzagira umwanya wo kugira ngo mushobore guha ubumenyi mufite ababumva. Dina Gahamanyi arakoze cyane, yari umuyobozi mukuru wadufashije kugira ngo tugere kuri uru rwego rwo kuba BBC gahuza miryango yava i Londres mu Bwongereza ikaba igeze inaha Nairobi muri Kenya. Dukomeje n'iki kiganiro, BBC gahuza miryango isanzwe ikurikiranwa n'abatuye mu karere k'ibiyaga bigari no hanze yako. Mu Rwanda no mu Burundi bagize icyo bavuga ku kuba iyi radio itangiye gukorera i Nairobi. Radio BBC gahuza miryango ndi inshuti yayo kandi ni radio nziza, ni radio y'abaturage, ihuza abantu rwose akazina ryayo. Ubwo rero twishimiye cyane ko BBC igiye kuza hano mu karere, iyi inshuti yawe iri kure ikaza hafi yawe, urumva muranasura mukanamenyana. Nuko uyu munsi mwe nzaza gusura studio za BBC njenganire n'abanyamakuru bayo rwose. Itekerezo mwagize ni cyiza, mwakoze kuba mugiye kutwegereza radio yacu, radio rwose ihuza abaturage.
ibiganiro bahora bakurikirana ngaha bakiri Londres tuvuga ko babironka ku mwanya muga ko baje ngaha muri Afrika bazobironka ku mwanya nka kujya bitegerejwe natwe turyoherwa cyo turumviza ibiganiro tumerewe neza dusako bogwiza ibiganiro tukaza turumviza byinshi kuri so ni ikintu cyiza cyane kuba bari baragize igitekerezo bwa mbere byo gutanga ayo makuru mu Kirundi mu Kinyarwanda byari byiza cyane kubuza ndumva ibintu mwakoze n'ibintu byiza ibintu mwakoze ni byiza ni ukuri kude chapeau mukomeze mwaguke ko nicyo kintu cyanshimishije n'abandi bantu cyabashimishije ukuri twazakire neza cyane ko imaze gushika ngaho muri Nairobi yoshika no mu Burundi wacu kandi ikazohurira twibuka Barundi turakunda ibiganiro byayo n'amakuru yayo ntizi twibagire mu kubyatumenyesha amakuru agezweho nk'uko yahora bikorera turakunda cyane cyane nka twebwe abantu bato bato kumenya ibitwerekeye bijanye n'ibintu by'ibisumwa bijanye na politike tukamenya ati mu gihugu bimeze gutya ibijanye n'ibitoro bakatwibuka ingene bimeze turaryoherwa cyane iyo turiko turumva inkuru nk'izo kuri BBC ariko baratuha amakuru nk'ayo nk'abanyarwanda tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda kubigiye kutwegera bigiye kudufasha kuvanaho inzitizi zimwe na zimwe kuba wenda twashakaga kuba twakwegera ku cyicaro cyayo ntibidukundire bamwe dutuye mu karere k'ibiyaga bigari kubera ko nk'irondera aho yakoreraga ni kure bituma rero numva ko noneho kubera isanzwe ari BBC gahuzamiryango igiye noneho kubitwegereye kurushaho tubahaye ikaze muri Isanga mu karere k'ibiyaga bigari Nairobi ntabwo ari kure cyane bizatuma tubasha kuyisanga tuyigezeho ibyifuzo byacu itwegereye. Abo ni bamwe mu bakurikira insambirizi ya BBC gahuzamiryango dukomeje kubagezaho ikiganiro cyihariye cya BBC gahuzamiryango dukomeje kwibutsa ko yatangiye gukorera i Nairobi kuva kuri iyi tariki ya 3 kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Sabaturage gusa rero bagize icyo babivugaho n'abategetsi bo mu karere bagaragaje imbamutima zabo. Mugenzi wacu Siria Kimawe nawe yavuganye na Ministry w'itangazamakuru mu Burundi Gabi Bugaga abanza kumubaza uko bakiriye BBC gahuzamiryango mu karere. Twebwe iyo ngingo tuyakira neza cyane nk'iyo radio BBC ije ikorera mu karere duherereyemwo irafasha cyane gose mu guha amakuru abayakeneye hanyuma irafasha kandi n'ibindi bimenyesha amakuru ingene bisunga mu kurondera amakuru nka BBC kuko bo bafise bazobereye mu kurondera amakuru n'ingene bakora inkuru ikaba inkuru yumvikana yatohojwe neza. Aho rero turabona yuko abamenyesha amakuru bacu nabo nyine bazohora bakurikira kumviriza ingene iradio nka BBC bungura ubumenyi muri rusangi biraduhimbaye. Leta muri mwo n'ubushikanganje nyene mugiye gukorana gute na BBC kugira ngo ivyo muhejeje kuvuga bishobore kuja mu ngiro? Haba hariho amasezerano tugiriranira mu gukorana ikiza kuba kibi gusa n'igihe bishika nk'ikinyamakuru kanaka singombye guduma ku rutoki radio BBC ariko nayo yagize kugira ibibazo yarigeze kugiriranira ibibazo na leta y'u Burundi. Ivyo navyo nivyo twashaka yuko bitosubira nibaza yuko ibihe byashitse byatwigishije ingene zakorana aho rero mukamenya yuko ibinyamakuru nivyo ko bifasha mu iterambere ariko navyo nyine hari gihe bishika bikonona tukibaza yuko atacotuma hagira urenga karimbi na cyane cyane ngo akora bitandukanye n'icyo amategeko amurekurira akora ibindi. Ariko rero uretse na BBC hariho n'abamesha makuru bamwe yavuga yuko hari gihe basaba nk'ibiganiro urundi ruhande cyane abo muri leta canke no mu bindi bisata bitandukanye vyigamiye leta ugasanga ntibashoboye kubaha amakuru aho akamumwotera n'akahe nk'ubushikanganje bujere kumenyesha amakuru. Aho mpagaze naha muri rusangi iyo bajijwe ikintu usanzwe ujejwe ugomba kucishura kuko nta wundi muntu aba ashobora kukibazwa atari wewe ukijejwe. No hamagarira abantu bose bashobora kubazwa ku bibazo biri mu bisata bajejwe kuko ibinyamakuru novuga yuko ari ikiraro canke umugozi wunze imigenderanire hagati y'abene gihugu n'ababaserukira. Akarusho mwiteze ko kuba BBC yegereye mu karere ahari abasanzwe bavuga ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda nakahe? Twizeye ko izogira uruhara mu guteza imbere n'ibindi bimenyesha amakuru bisanzwe bikora akazi mwe nako
no guha amakuru atohejwe neza abenegihugu kugira ngo bashobore gutahura ukuri aho kuba kuri. Tubakirije yompi, tukaba kandi tubahaye n'ikaze bagaruke ngaha mu Burundi buguru ibiro byabo. Uwo yari Minisitiri w'itangazamakuru mu Burundi mu kiganiro yagiranye na Siriyake Muhawe nawe yose muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bakiriye gute kuba BBC Gahuza Miryango yatangiye imirimo yayo i Nairobi. Bigira umwami Kongolo Jacques n'umwe mu bajyanama ba perezida w'iki gihugu cya Kongo ukunze gukurikirana amakuru yacu. Ni ikintu ciza cyane parce que BBC ni radio yizewe idakora nk'aya ma réseaux sociaux yandi. Amakuru ava kuri BBC